burya ikintu tudakwiye gusengera ni elevation. ngo tuvana mu mukungugu akatwicarikana n'abahambaye. Ngo tuvuga ati mana elevation, mana elevation, mana promotion. Reka ndakubwira ikintu kimwe, na promotion ntukwiye no kuyisengera. Kuko promotion igomba kuba consequence y'icurico. Hari ubwenge bukurimwo umunsi uzobushira habona ukabushira kuri marché, promotion zizoza. Naho umuntu yoba ashaka guteza imbere abiwabo, ariko tellement mugiye kudevelopa efficacité ku rugezo rwaho naho umuntu azoshaka guteza imbere wiwabo azoza kuronderera efficacité ufise na intelligence muri domaine ya ufise, kuko ata muntu umwe ashaka guhomba, abashaka efficacité bazoza kukurondera. Ukuranyumva? Yosefu Imana yamubwiye ko izomuha promotion, izomugira munini. Ariko mu gishingo cyo kuronka promotion yabaye umu esclave. Mu gishingo cyo kuronka promotion babanje kumuta mu kinogo. Mu gishingo cyo kuronka promotion yagiye muri prison. Haleluya. Aho hantu hose ça n'a rien à voir avec la promotion. Ariko aho yagiye hose umviriza, Imana sikijuju. Imana nifata ibintu from zero, from nowhere ngwigukubite hariya hejuru. Imana si umumagicien. Imana ntiyaduhamagaye gukubita ibihome no gucumita ubukene n'ibitugwanya. Ariko Imana yatubwiye ko itazotugira imirizo ikatugira umutwe. Icatumye ibwira Israeli ngo sizokugira umurizo uzokugira umutwe. Genda urabe nuno munsi ubwoko bw'abayuda, ugenda barabemo efficacité yabo bafise until na mwisi yose, ugenda urabe efficacité bafise. Bari intelligent, bari élevé, ariko bari intelligent. So Imana igomba kugushira hejuru, ugomba gucekinga ivyo yadepoje muri wewe, kuko elevation yawe isanzwe iri muri wewe. Ntiri muri prayer, ntiri muri intercession, ntiri no muri deliverance. Ariko promotion yawe iri muri wewe, ugomba gusa gusonya ico yadepoje muri wewe, ukagiha agaciro, ukagikorera, uzobona ico nyene ni wagiha agaciro kizokuduza. Nico gituma ngaha muri eglise turuzuranya abantu benshi bafise ibitangaza vy'ubuzi, bafise intahe z'ibitangaza z'ingene baronse ubuzi batari bibaza ko bamerita. Ariko ngenda kugira ikintu kimwe ngo nuko hari kikurimwo, nuko hari kikugaragaramwo, hariyo faveur y'Imana, ariko nuko nawe hariho ikintu c'ubumana udegaja.